Yes, my name is Daniel Mugisha. Okay, let's come live on my page. Daniel Mugisha. Yes, nkuko mubibona rero twatangiye ikiganiro. Ndabaramukije inshuti zanje, bakunzi banje, mumeze gute? Mumeze neza? Hope you are fine wherever you are. Nizere ko mumeze neza aho nyene muherereye hariho hose. Hope you are fine wherever you are. If you are in Burundi, nimba uri mu Burundi, nimba uri hanze y'igihugu, nawe ndazi kumeze fresh. Nkuko meze rero ngarutse n'ubundi muri za mpanuro zanje. Reka sindabatindira, ndabajomba akantu. Yes. Wagiye? Natwe neza tumeze neza, turashima umuremyi kabisa. Natwe turashimira Uwiteka, tumeze neza. Okay, nkuko bisanzwe rero Daniel Mugisha muvugana ncugira ngo tuganire cya kibazo. Wavuze tugomba kuburira abarundi n'abarundi kazi cyane cyane abakenyezi bari muri Saudi Arabia canke abari mu bindi bihugu ariko bakunze cyane cyane guhura n'ibi byago byo kwibwa. Bavuze ati ndafise ubuhamya kandi mfise n'ikintu ngomba kubwira abantu bamwe batandukanye. Twibwire rero, utagira twibwira, tubwira aho uri, hanyuma duce tuvugana ibikurikira. Witwa nde? Uko nico ca mbere. Amazina y'uwanje nitwa Denise, nkaba ndi mu gihugu ca Arabie Saoudite. Egome. Nkaba ndi umumama. Yego. Uri umumama uri muri Saudi Arabia, umaze igihe kingana iki? Ndamaze imyaka 2 n'amezi 5. Imyaka 2 n'amezi 5 z'imikeya, urumva uri mu kumara kontra, hanyuma uri mu kumara kontra, hanyuma uco utaha? Kontra ndarayihejeje, kontra ni y'imyaka 2 ndarayihejeje. Ubwo wariyongerera. Ndariyongerera. Nizere ko ubutunzi bumeze bwifashe neza, ibintu byagumye byunguka. Ndidoga ndashimira Imana, uko buri kose ndabishimira Imana kandi ndidoga kabisa. Hari akantu waduteguriye rero bavuze ati ugomba gusangiza abantu, nagira utuje kwijambo utubwire intumbero ufise, hanyuma nanje ndakoresha amafoto amaye mu kwereka abantu ikintu ugomba kuvuga. Ego hari akantu ndateguriye abamama bagenzanje bari mu bihugu, bari mu gihugu cya Arabie Saoudite n'abari Oman, Qatar, Kuwait, abari mu mihingo yose itandukanye. Ego hari akantu ndashaka dusangire nabo, mvugane nabo kandi ndagafitiye ubuhamya. Twebwe abamama turi ino, ikintu ca mbere ndovuga ni uko twoca ubwenge tukamenya ko twaje kuronderera umuryango. Ishuvuze no kuri nico twese tuvuga buri munsi. Ko tukamenya ko twaje kuronderera n'abana dufise. Dufise umwana akavuga ko yaje kuronderera umuryango. Udafise umwana afise abavyeyi kandi arategura akazoza. Yego cane rwose. Rero ikintu ndagomba mvuge, harimo bahungu biharaje kuza barahenda abamama, biba abamama. Ni ukuvuga babahendesha izo nkundo, ahubwo jewe ndibaza yuko ari nk'imiti boba bafise bashira no ku muntu. Rero jewe mazimo imyaka 2 n'amezi 5, hariho umuhungu. Ego. Umuhungu bamwita ku mazina ya Claude, sinzi ko yoba ari amazina yiwe cyangwa sinzi ko yoba ayiyitirira. Ego. Uwo muhungu Claude arafise na groupe ya Kanguka. Ni ukuvuga yewe twamenyanye nyene ndi muri groupe yiwe, muri zo groupe yiwe ya Kanguka. Ego. Hanyuma mu nyuma niho nyene twaba bagenzi, araca imbogezi nyene tugatera inkuru, araba umugenzi. Ego.
amaze kuba umugenzi nyene turaba abagenzi nyene kugeza naho asaba ibintu by'urukundo. Ego. Asabye ibintu by'urukundo ndamubarira ati ntabwo bikunda, umuntu iyo aciye yaje kurondera ubuzima. Mu nyuma ndamubwira ati nta kibazo na kimwe haciye igihe. Uwo muhungu twarakundanye nk'ikiringo c'umwaka urenga. Ko ariko baradukurikira ndiko ndamwerekana amasanamu, ariko mbanze no kubabwira ko hamwe hari abantu babesha bakunda gutanga amasanamu atara yabo, hamwe twosanga amasanamu atarayiwe ari y'uwundi muntu. Icyo twomusaba ni uko yoza kubeshuza inkuru akavuga ati je ndibonekeje ni jewe, ziriya foto ubona yatanze sizi wanje, izi ndazitanze kubera ko uwari karama inkuru nizo yampaye, kandi nawe araza kuvuga byinshi kuri izi foto. Ndamuciriyemo kugira ngo mbanze mvuge abadukurikiye babanze babone ntabwo umuco kuri izi foto, hanyuma duce tubandanya. Komeza ruduje kwijambo. Uwo muhungu Claude ni ukuvuga jewe ico gihe turakundana, ariko nta gihe kinini twamaze mw'urwo rukundo kubera ndaguma mbona amanyanga yiwe. Uwo muhungu Claude akavuga yuko wakora ngo muri perezidansi. Egome. Akavuga ko akora muri perezidansi mu Gitega, mara akavuga ko ari Bujumbura. Mu nyuma niho ndamubwira ati none nta muryango wowe ufise ngo nk'umuryango tuvugane? Ego. Ngo rindira ngo ejo, ngo hirya y'ejo, ngo ejo, ngo hirya y'ejo. Mu nyuma rero ndavuga ati jewe reka ndamuyihoze, niho jewe umuntu inkuru y'umwana isubiye inyuma. Ego. Arambwira ati ndagusabye ungurane amahera. Nuko ndamubaza ati wowe ukeneye angahe? Arambwira ngo naho vyoba ibihumbi 500. ndamubwira ati oya, ayo mahera nkayo ndoronka. Arambwira ati rero ndamubaza none ikibazo ufise ni ikibazo nyabaki? Arambwira ati jewe ikibazo mfise ikibazo c'uko ndafise inka ngo iyo nka ngo ahantu ndayibikije ngo yagiye ko n'ivy'abandi, rero ngo uwo muntu ngo baciye bayifata, ngo rero uwo muntu ngo yasavye amahera ngo yo kugura inka ngo bayigombore. Egome. Ndavuga ati nta kibazo na kimwe kuko ndabona ari umuntu w'umuseriye kandi atanga ijambo ry'Imana. Ndavuga ati nta ngorane n'imwe. Ni pasiteri. Ego pasiteri. Ndatora ivyo bihumbi 100 kubeshera ngo ayandi mahera yarenzeko, kuko burya no kubeshera umuntu ntaco bimaze. Egome. Ariko ndaramuhaye amafaranga ibihumbi 100, nahe nabimbwiye ngo ndamugurane. Hariho n'amapolisi yiwe mfise, ndafise kandi n'icabona ca mwene wacu. Ico gihe ndayamuha, twaravugana na mwene wacu arambwira ati yamuhe. Okay. Ma voice yo yafise bari kuyazana, ariko ntacyo nimba udashobora kuyazana ubunyene kugira ngo ndayumvishe abadukurikiye, kuko navyo ndabishoboye gusha ndabikora ubunyene, nta ngorane. Ego. Ibyo bihumbi 100 nimaze kubimuha, haraciye ukwezi, amezi 2, ukwezi kugira 3 ndamubwira ati ndakeneye ya mahera. Ego. Akambwira ngo rindira ejo, ngo rindira hirya ejo, ngo tariki 10 zashika, ngo rindira izindi tariki 10. Egome. Amubwira ati jewe ayo mahera ndayakeneye kuko ayo mahera ngiye ndakugurane. Arambwira ngo rindira ayo mahera ngo nzoyaguha. Ego. Mu nyuma ndayamwishuze yaciye anyandikira message, no kubera iyo message sinzi ko nkiyifise muri telefone ndari ndarayibica. Arambwira ngo kubera waze ko dukundana ukanka ko tubandanye urukundo, ayo mahera nkayo nzokwigera ndaguha. Egome. Ndavuga kubera icyo utazoyampa ngo ayo nzokwigera ndaguha, ngo mpaka ngo utashe mu Burundi ngo niho nzoyaguha. Ego.
ndavuga ati nta kibazo na kimwe, ibihumbi 100 s'amahera menshi kandi ni n'amahera menshi ku muntu afise umuryango, ariko ndavuga ati nta kibazo na kimwe. Rero ndagomba mpanure abantu b'abamama uwo muhungu Claude kandi ariko arahenda abantu benshi ngo arabakunda yitwaza ijambo ry'Imana, akavuga yuko ari umuntu asenga ariko akaguma ajya amahera abantu b'abakobwa barimo abamama bahendesha urukundo. Yego. Ndashaka rero ndabahanura aho bazomubona kandi bamubone yuko atari umuntu mwiza, babone yuko ari umuntu w'indyarya kandi w'ubusuma. Yego. Yaravuze yuko akorana n'umukenyezi w'umuhisi mukuru w'igihugu nyakwigendera, akavuga yuko akorana na Kirisi Ndikumana w'ijambo ry'ijambo ry'Imana. Yego, akavuga abo bose yuko ari abantu b'abagenzi biwe kandi bakorana. Yego. Aravuga yuko anakora no muri Perezidansi ngo Gitega, urumva yigira umuntu akomeye rwose, yigira umuntu urumva ngira akomeye mu gihugu. Rero ikintu ndashaka guhanura abamama aho bazomubona hose, kandi akaza aritwaza ngo ni umuntu w'ijambo ry'Imana, aho bazomubona nayo makanguka, ngira arafise nka gurupe zishika 5 zakanguka. Okay. Ego, aho bazomubona kandi base baramuca kure kuko n'umuntu atameze neza, n'umuntu w'indyarya, n'umuntu w'igisuma, ashaka kurondera ku maboko yiwe, ashaka yuko ajya ibyo ataruhiye kurya ibyo atarondeye. Akabazo kamwe rero. Ego. Hano turabona amafoto baduhaye. Aya mafoto wayarose gute? No kuvuga ayo mafoto jewe twaravuganye apere video, ndamubona n'uwo nyene kandi ayo mafoto niwe yarayampaye ayo mafoto, kandi si jewe yagusa n'abantu benshi ayaha, kuko hariho abamupostinga bahenda ngo bari mu nkundoka akabapostinga cyangwa bakamupostinga. No kuvuga ayo mafoto ntabwo yayahaye jewe gusa, yaha abantu benshi. Yego. Aha tuba tukubarije ikibazo kubera ko hariho abantu babesha bazi ubwenge gusumba abandi bantu bose biyumvira, kuko barashobora gufata amafoto atari yabo bakayacisha amafaranga mu guhenda abantu, hanyuma bagafata ayo mafoto bakayarungikira abantu, dufate bakayaha abakobwa bahenda n'abandi bantu bahenda. Aya mafoto ugasanga yakwiragiye kandi bitirira ko aya mafoto ari ayabo kandi mu by'ukuri atari ayabo. Rero niyo mpamvu ndakubajije ati wazirose gute? Ni by'ukuri mwaravuganye twaravuganye kuri video, naramwiboneye neza yuko ari we. Aha rero nawe nimba atari we akibona zino foto nino kiganiro azosha dukontakita tubwire abeshuzi inkuru, avuga ati mwakoreje ifoto atari wanje jenduyu, hanyuma nawe uzoshobora naho akaryo ko kugaruka mu kiganiro kumbure ndabahuze, nibaza ko byogenda neza no kubandanya. Hanyuma ngomba ndakubaza ikibazo. Ibiganiro nkunda gushikiriza ngaha kuri Facebook ntavyo wari bwabone? Ibiganiro ukunda gushikiriza mpora ndabibona, ndabikurikirana. Ego. Kubera iki none babahenda mukabaha amafaranga mwaruhiye mwavunikiye, kandi nama navuze ko bo bari ubusuma bariko barabahenda? Ego, ibyo birashika bakaduhenda, birashika ahubwo umenga ni ikintu nyene baba basize ku muntu. Ariko jewe ndavuga ku ruhande rw'iwanje, jewe nkiyampendesheje ngo iki, urumva yaje kumbwira ngo ndamugurane. Umuntu nawe wizeye ubona atanga ijambo ry'Imana, ubona ari mu mpwemu nyene, ukabona ati umuntu ari mu mpwemu, urumva ko ugiye ngurana, ntureka kutamugurana kuko uba umwizeye. Ego. Birumvikana. Okay. Rero ikintu nakubwira nuko
kwanza banza gushimira uri intwari abandi bantu baribwa canke bagahura n'ibyago nk'ibi ntibabivuge kandi bino iyo babikoze gutyo ntaco beza ngo bifashe societe kuko bituma abantu abarundi n'abarundikazi batamenya ibiriko biraba uko bariko baribwa bigaca bituma abantu bibwa baba benshi cane kubera ko bataba bamenya ubuhinga babibamwo nk'ubu wowe uravuze ukuntu aba baza binyegeje inyuma ya Kanguka bavuga ko ari abagenzi ba Chris Ndikumana bakavuga ko ari abantu bigisha ijambo ry'Imana kugira ngo bibe abantu. Iki ni ikintu gikomeye cyane rwose ukoze. Niyo gituma ndagushimiye yego jewe ndiko ndamwishyuza ayo mahera agenda namubwiye ati jewe nzogutanga arambwira ngo woshobora kubivuga kwande ngo ahubwo ngo unanaravye nabi ngo woviyo ngo kuko jewe ngo ndi umutegetsi nkomeye iyo ndamubaza none wowe urafise ubushobozi bw'uko wohamura ino arambwira ngo wewe ntavyo womenya ngo jewe ndashobora kugukura iyo ngo ugataha umuntu nyene yigira umuntu w'Imana akigira umuntu asenga kandi ariko ariba abantu. Ibi vyovyo nama nabivuze nimba wahejeje ibintu vyo kuza wigira ngo umukiriso wapi bandanya akoresha n'inomero zitandukanye arakoresha inomero zitandukanye rwose arakoresha inomero yo mu Rwanda inomero zo mu Burundi ni ukuvuga kira gurupe ayifitemo inomero akoresha inomero zitandukanye inomero yo mu Burundi akoresha umurondereye kuri diregite mushobora umutora kuri WhatsApp yonyene ego afise amanomero menshi akoresha ego ntiwigera umutora mu gihe umurondeye kuri WhatsApp nyezina kuri normal n'impaka kuri WhatsApp gusa n'impaka kuri WhatsApp kuri diregite mushobora kumutora n'impaka ukoreshe WhatsApp iyo muvuganye ababwira ko muri hehe iyo jewe tukivugana yavuga ko ari mu gihugu c'u Burundi ngo ari mu gihugu c'u Burundi ngo ari Gitega ngo akora muri Perezidansi hanyuma nawe ati nukuri umuntu muri Perezidansi ni Imana ngiriwe kugira ngo tuvugane n'umuntu muri Perezidansi ati nukuri reka tuba inshuti ntangorane ubwo nta bintu by'urukundo rwimbitse cyane yagushizemwo mugera kure bituma ugera naho mu amafaranga ya nta rukundo rwimbitse twigeze dushiramo tubigeramo kuko jewe nanje ndari ndamufise ko amakenga n'igihe ndamugurana ibyo 100 ndariyumviye none umuntu akora muri Perezidansi arashobora kubura amafaranga 100 akagurana amafaranga 100 ego ico gihe rero ngoma ndamugira ko amakenga nkamugira ko amakenga ndafise na mwene wacu nyine turi kumwe no nawe arambwira ati umuntu arateye amakenga rero bimaze kugenda uko niho ndavuga ati oya reka mpagarike ibyo kuvugana nawe mbere bimaze gushikana kure ntanguye kumubwira ati rero ko wanyibye ayo mahera ukambwira ndakugurane hama ukayantwara ngomba nzobwire bajya abantu bose bari muri Kanguka yuko uri umuntu umukozi w'Imana ukambwira ndakugurana amahera munyuma ukanka ko yansubiza cyane yaciye amboroka mw'iyo Kanguka yumva muri Kanguka ziwe zose akoresha yaciye amboroka aramburamo umaze kubona neza yuko wamuhinyuye okay rero ndiko mbashaka kumenya ngo mbashaka kugira ngo abantu badukurikiye bamenye neza bongere babone bumve n'uyu muntu niyo mpamvu mubona mu by'ukuri dukora bino bintu tukaza live ahandi kumbwira abantu badukurikiye si bakeya ngomba ngerageze gusoma commentaire ndazi barakwibariza utubazo muri commentaire uragerageza kutwishyura canke nanje ndabishure reka turabe hano mu commentaire hariko commentaire 22 ndagerageza guhera kuzo hepfo koko ni nyinshi cyane sinzi ko nozimara ndashaka kugerageza mu buryo bwo kuzisoma nimba ndabishobora sinzi kuko ni nyinshi kweri
hanyuma turabe hari abantu hano bagiye bandika ibibazo bitandukanye mbere mu isomero guteko ndaje kuziraba kabisa komantere zose hanyuma tugerageze kuzisoma twitonze. Hano turabona komantere zishika ku mirongo ni nyinshi cyane. Muri komantere hano baravuga bati hari uwa mbere yavuze ngo ihangane ndazizane hano komantere turaba ibyumviro by'abantu icyo bavuga ku kiganiro kuko burya intererano z'abantu ziba zikomeye cyane aho abantu zabazana ibyumviro ugasanga ibyumviro bihambaye ugasanga gutyo n'abadukurikiye bigiye bagiriye akamaro gakomeye iyo babikurikiye. Hello guys, nitwa Sami ndi Mozambique. Ikintu nobwira abashiki bacu bari ikintu nobwira abashiki bacu message ziguma ziruka ni nyinshi cyane ziruka ariko yansize ntacyo. Naragusabye nimero z'ujya mudamu yibwe miliyoni 12 ndamubwire uko yofata uwamwibye ntazo wampaye narakwandikiye WhatsApp. Oya nazo no guha ivyo unavyibagire bibwire jewe apana kubibwira ujya ugomba kongera kumukora mu nkovu mwibe kandi umbabarire sidakwisa umusuma wowe umuntu yibwe woja kumukontakita gute kandi ari kararira rondera jewe bimbwira ukuntu yofatwa hanyuma menye icyo ndakwishura muga apana kurondera nimero z'ujya je ndakugira ngo nubake sininga kugira ngo mbomore ubundi weho yagutwaye make ahandi ho ni Imana yagukebuye niko bavuga ya abagabo barabayeho neza kabisa barabayeho neza urumva barabayeho neza atakibazo bareka avuga ko abantu babiba ngo babayeho neza atakibazo kubera ko ngo wewe yakujya imbere makeya kuko ari abantu nk'uwo twavuganye ejo ngaha yibwe miliyoni 12 mu mafaranga y'amarundi 12 miliyoni urumva niyo mpamvu umuntu avuga ati ariko n'ibihumbi jana n'itanu ndoba ndamubesheje jewe ntwaye ibihumbi ijana na hene yabaje kumbwira ngo ngurana wabaye ubugurane ego ubundi avuze ngo abasuma nkawe aho kabisa no kwihangana ariko kandi nubwo reka ngomeze message ndabona ni nyinshi ariko ndakomeza kuzisoma mu kanya gatoya dufise turakomeza dusomeze izindi message banashaka ziriko ziraza reka ndazirabira imbere ku telefone niho bikunda kunyorohera cyane dusomeze izindi message banashaka ziriko ziraza reka ndazirabira imbere ku telefone niho bikunda kunyorohera cyane dusomeze izindi Bond. Benone bazokwibwa gushika ryari ko kugurana amahera umuntu utazi kandi ukagamika izo singo waguye ko nimutahure mumenye icabatwaye gukora kugira muteze imbere imiryango yanyu. Iyi ni komantere y'umunywanyi nk'iyi komantere ivuga ko iki urumva ko bavuga ati mwebwe ibyabajanye hiyo gukora cane muragira yo mugaca mubyibagira mugatangira kwijajara mugatangira gukora ibintu nk'ibi byo kuzamuha amafaranga abantu mutazi kandi ibi nanje nakunda kubivuga nk'uyu muntu bamubwira iki
ego icyatujyanye no ni ukuronderera imiryango ni ugukora twaje kuronderera imiryango ariko nk'umuntu ubonye aza akubwira n'ijambo ry'Imana ukabona mu muntu koko utoziga ko icyo kintu urumva kubwiye ibibazo nk'ibyo n'umuntu abona asenga ukamwizera ntiworeka kumugurana kandi ubona afite ikibazo ubona baha n'ijambo ry'Imana urumva biragoye ego ego okay birumvikana aha nibaza yuko hariho umuco kuko yarabajije ikibazo ati mwe muzibwa gushika ryari uramwishuye ati abantu baza binyegeza inyuma y'ijambo ry'Imana biroroshe cyane ko batwiba kuko uba wibaza ngo ni umukirisu ni umuntu agororotse ni umuntu atokwiba kumbe murumva yuko abaje binyegeje inyuma Bibiliya mugabo intumbero bafise by'ukuri ari kwiba ibi nanje hari igihe namara bivuga ko rero rimwe rimwe abantu bose baza bigira bera suko arabera abantu bigira abakirisu siko arabakirisu mbere abantu bo gutinya je maze kwerekana neza n'abantu bigira abantu bazi abantu binyegeza inyuma y'Imana bazi ijambo ry'Imana bigira abapasteri bigira abasenzi je mbere maze kugera ahantu iyo tuba turaganira nkumvuga umuzana ibintu by'Imana cyane gose ubizana ubigarura nca ndakutinjya kenshi n'imigenderanire nca ndayibloka kuko abantu b'Imana bariho ariko mugabo bigira b'Imana n'abari abantu ba shetani nibo beshi ntuyu ari wa groupe yakanguka kwa Christian Ndikumana yigira ngo umugenzi wa Christian Ndikumana avuga ko akora muri leta y'u Burundi hanyuma akabibisha ubuhinga murumva yuko aba ari karanatitura bya bintu bita ijambo ry'Imana rero niyo gituma ubu tutakibiha agaciro n'abandi bantu bari gaha mu byumva abantu ubusuma bwaragwiriye baraba inzira yishoboka bashobora kuronka amafaranga iyo nzira akaba ariyo bitwaza inzira yo kuvuga ijambo ry'Imana ni inzira yorohera abantu cyane iyo umuntu yigize umukirisu yigize umuntu azi Imana cyane birakunda kumworohera yuko yiba abantu byoroshe urumva rero abantu badukurikiye ni ukuri ndabasabye baca ubwenge ntibaze ntibajane nyabahururu mu bintu byo guhendwa n'ibintu bita ko n'abantu bita ko ari abantu abakozi b'Imana reka mugabo gatoya banzu guma ku murongo gatoya nzane iyindi nagarutse rero tubandanye ikiganiro twari turimwo twariko tuvugana ku bijanye n'abantu we none nk'ubu aho bigereye wafashe umwanzuro wuho urumva ko wamuhaye amafaranga urayamwaka ntiyaguha ubu ufise umwanzuro wafashe igituma ni kubera iki wafashe umwanzuro wo kuduha aya makuru kugira ngo kumugaragaro tuyashire ngaha umwanzuro ndafashe wo kubaha ayo makuru nuko ndagombye kubivuga n'ubundi muntu azoza amubwira kugurana amahera yitwaje iryo jambo ry'Imana canke nk'abamama ugasanga ariko arabasaba urukundo ndiko ndabakebura kugira aho bazomubona bamubone yuko atari umuntu mwiza kandi yitwaza ijambo ry'Imana ariko arambura abantu abambura yitwaza ijambo ry'Imana kandi abambura yitwaza izo nkundo zabo nyene bitwaza banka kurondera ibyo barondera mu maboko yabo mu cyuya cyabo bakagomba kuguma bambura abamama abakobwa bari kubaronderera imiryango hariho ibintu nkunze kubona iyo mugiye mu rukundo ugasanga umuhungu ariko agusaba ifoto uri gusa akagusaba kwifotora uri gusa ashaka gufata screenshot video screenshot z'amafoto cyangwa amavideo canke recording video mu buryo bwo uri gusa yagutumye ugira ibi nibi wewe ibi ntavyo mama arageze ko n'uyu muntu
kuko ejo nirabona bampaye ifoto zawe muri groupe canke amavideo nzoya partager nama nabikoze kugira ngo ndabahashe. jewe ibyo bintu ntabwo ndoba ndarabikoze ngo ambwire ngo ni wifotore ngo ni wifate ubuvideo oya kabisa ibyo bintu ntabwo yoba yarabimbwiye ntabwo byigeze biba. Wovunira akagoha kanya n'abantu bakora ibintu nk'ibyo, we ntabyo wakoze ariko urazi ko babikora. Wovunira akagoha kahe ababikora? Barahari babikora kandi n'uwo mukorode nubwo yiba sinzi ko yababibwira nk'abandi ariko jewe watu kuko nk'umuntu w'Imana yokubwira nk'ibintu nk'ibyo waca umwinyura wene hakiri kare. Okay, hari abavuga ngo beretswe ngo bakorera ibi kugira ngo bigende neza kandi barabikora. Aha duhura na challenges nyinshi abantu bagenda baracamwo, hari abahendwamwo uburyo ariko bakaruhuka babikoze. Ego bariho bahendwa, barahari bahendwa kandi nico ndohanura abamama abakobwa barino ntibaze barahendwa numva ari umuntu mukundanye apana kuguhenda ngo ni wifotora amafoto ngumbe cyangwa ngugirene cyangwa guhende ngo mbi ifoto yawe. Arashoboye no gutora ifoto y'iwabo wayimuhaye akayambura akayigira gusa ashaka kugukorera ikibi. Ibyo bintu birahari. Rero nzohanura n'abakobwa ntibaze baratanga amafoto yabo cyangwa abamama ngombwa muri ko mukugaruka mubwira ati nta foto mfise. Aya ifoto yahinduwe kenshi iraboneka ariko video nayo barumva bapfa kuyimonta bigakunda. Hano hari umuntu akubwiye ngo ndabahanure yemwe mwabantu mwe muri ibyo bihugu byo hanze, gerageza mwitandukanye n'uwo wese abasaba amahera mukirihiyo byiza korera imigambi izobafasha muri kazoza. Impanuro urumva ko ari nziza? Ni nziza kandi arakoze cyane nanjye ndamushimiye ahubwo Imana imuhesagire cyane. Ubundi bavuze ngo bakora akazi barekane n'ababahenda kuko abakenye ni benshi. Ubundi ati kuguza amafaranga umuntu kenshi bitera ibibazo. Ikintu cyemera? Icyo ndacemera cyane. Ugomba ugwanko rero uzoza uragurana amafaranga umuntu. Burya ikintu bitagurana amafaranga nanje ndagihagarara ko nukuri ni kurondera ugwanko umuntu umuhaye amahera ni nusu yuko hasigaye igihe gito kugira ngo umubano mwari mufise uhagararira aho nyene, kuko amafaranga bose baba yakeneye. Amafaranga bose baba yakeneye. Iyo yahaye umuntu rero kugira ngo ayo mafaranga umuhaye azagaruke kandi ayakeneye n'ayafise ayakeneye, nivyo bintu bitera ingorane bijya cyane. Urumva wowe ukiyamuha urayamuhaye mugabo nayiwe nayo yoguhaye nayiwe kugira ngo aziyikure inoti yiwe yongera ayiguhe. Nivyo bintu bikunda gutera ikibazo kinini ahubwo bivamwo urwanko. Niyo mpamvu rero nk'akaguhe vraiment nanje nobavunira ikintu bitakugurana amafaranga mu abantu mu bihugu by'Abarabu. Jewe nawe nzoyagurana, niyo mpamvu ndabivuga, ariko abafise umugambi wo kwebagurana bambona nabi kuko nejo barantutse bambwira ngo ndiko ndabishira isoko. Abantu byandika no muri commentaire ngo ndiko ndabishira ngo akazi, ngo ndiko ndabishira isoko muri commentaire. Je ndavye ukuntu muruha hiyo, ukuntu mu strugglinga bakabica bakabakata ku nguvu bakabakoresha ibikorwa bitabajanye imirimo nuvuga y'agahata n'agahato. Nivyo bintu bimbabaza bigatuma nkora ibiganiro byinshi nkavuga ati reka jenze ndavunira akagohe abantu kumbure batarahura n'ibi byago. Hano hari bavuze ngo aya masenga oya ngo oya yasenga dasenga yasenga adasenga nta kumuha amafaranga nubwo wowe umuzi, kiretse uyamuhaye kubufasha kubushake apana ngo nukumugurana canke ngo murakundanye. Jewe kubwanje urukundo sindarwanya, ariko imiryango nimba mukundanye itegerezwa kubimenya ivyo mwokora byose bijanye n'amahera. Murumva ko ibandwa ari nziza. Nimba ugombye guha amafaranga umuntu
umuryango wawe nubimenye, hamagara so, hamagara nyoko, hamagara imiryango yiwe, uyihuze bibaye ngombwa. Ibintu biriko biraba babe babizi nabo, babibone babivyabona, canke banasinyirane, ku buryo niyo hazoba kwihindukiza ya mafaranga uzoba ufise preve. Ibaze nk'abantu batanga imiliyoni nyinshi ugasanga nta n'icyabona afise, nta n'urupapuro basinyiranye ko rumwe gusa afise, ayo mafaranga yogaruka gute? Ko akari mu menyo y'imbwa bakuza y'ubuhiri. Iyindi commentaire ivuga ngo nibakwibe ntuzi icakujanye, ntuzi ico wagiye kurondera, mbe ko mwari mukundaniye kuri ayo mahera, aheze vyoca bigenda gute? Hari abafise ako kazi ko kwiba abagore n'abakobwa batazi icabajanye. Uwundi yavuze ngo ntibamenye imiryango yabo ntibamenye imiryango yabo ko ari bo baba bagiye kuronderera, bareke guhendwa. Niyi n'impanuro kandi ndibaza ko yumvikana. Uwundi ati kugurana amahera umuntu bizana urwanko, ni ukuvuga ko umuntu agusabye ingurane agutuye nk'ikibazo, wopfuma uyamuha nk'ubufasha apana ingurane. Bagaruka kuri bya bintu by'uko kugurana amafaranga umuntu biteranya, kuko uyamuhaye ibikurikira nuko uyamusabye atayaguha. Uwundi yavuze ati ubabwiye ko boyabima sinovyemeza kuko tutabona ngaha abari kubikorwa. Ubabwiye ko boyabima sinovyemeza kuko tutabona ngaha abari kubikorwa kubwo hubwo nukuza barayarungikira abiwabo. Uwo muntu message irancitse, akaba ariyo aja kuyatora, vyofasha kumufata. Iki cyumviro atari ciza. Ico ciyumviro ni ciza rwose. Erekana jewe ico gihe ndayamuguranye, ndafise umuntu yayamuhaye gusa, yayamurungikiye kuri rimikashi. Iyo nomero yayarungikiye ko ndayifise, mu nyuma ndayirondeye ko ntipasa iyo nomero, umuntu ntashobora kuyitora. Abagurana amahera bose kandi abaka amahera kubagurana, kibaza ijambo ry'Imana live kuri Facebook kuri rimikashi. Inomero atanga kuri rimikashi ubwo nyene bayamurungikiye gishobora gukora, ivuyemo muri telefone naho uyirondera bwo gute ntisubira gukora muri telefone. Ego. Okay, ubwo rero murumva yuko bafise n'ubuhinga bwo kubiba, niyo mpamvu mukwiye kugaba, kuko mutagavye urumva ko amafaranga yanyu bazobamara. Ego nivyo ndariko ndavuga, ndiko ndagabisha n'abandi, kuko n'ubundi aracabiba n'abandi, aracahenda n'abandi, aracababwira ko abagurana abandi, kuko aravugisha nyene ijambo ry'Imana, nawe ukabona n'umuntu asenga. Jewe uno munsi antwaye 100,000. Hariho n'uwazotwara 2,000-3, hariho n'uwazotwara ayarenga, ariko gusa jewe ndashimira Imana ko ari byo 100,000 hatagiye nk'imiliyoni 2 cyangwa umiliyoni cyangwa 3. Reka dukomeze ivyumviro rero. Commentaire urakoze k'ivyo 100,000 si bikiya na byinshi wabiruhiye, kuko uhakwa kubikorera umunsi wose. Urumva ibaza umunsi wose bagucuramika, baguhamagara, bakugira iki, hanyuma ugacagabira umuntu kandi utanazi. Yahenyuka yaje, yaheso ayaje, umusaza buca nk'inyogosenge, aho nta ngorane.
ati pole abasuma benshi ubu bigira abasenzi. Uku n'ukuri cyane, nivyo ntabeshe uwo Nina. Nukuri nibamenye, ubundi ati nibamenye icyo batwaye, bareke gushika Arabiya batangure gusaragurika, niho babiba. Ubundi ati n'amahoro neza n'umuryango wawe witwa Jagwari. Ati ndagukurikira 5 kuri 5, wewe uri umuntu muzima kabisa, uri inyigisho wisangije wubahwe, canke ati kuri izi nyigisho wisangije wubahwe. Ubu n'uri karankeza kubera ibikorwa nkora byo kubaburira, nubwo hari hatabura bidoga bavuga yuko nkora amakosa, kumbura babazwa n'ibintu nkora kubera ko mburira abantu, abandi nkabashira hanze, kuko nta muntu aba yibyeje ntoshira hanze. Ico kintu cyarananiye ko iryo banga riba ryakunaniye kugumya nabo mbere yuko utiba, warinze wiba nyine wabagimeneje ni kubishira hanze nta kundi. Hari ubundi nawe atabyorosha avuga ngo sha babiba gahoro, kandi umenga yavuze ngo sha babiba gahoro. Urazi iyo yatukanye ngo iyo y'abakobwa ndarisimvye kubera n'ibitutsi sinkunda ko shishaka ko binca mu kanwa. N'abagore bari Saudiya bazi gutwara abagabo b'abandi bitwaje ayo mahera bariko bararondera. Naco mwobona ahubwo nibabacishe ubwenge. Uyu n'umuntu ngira mushobora kuba mwaribye umugabo, urazi ko aho wari muri Arabiya kenshi baca batwara abagabo b'abandi, ariko n'igitangaje ni kubera ko nyine baheba abagabo babo. Mbebye byo gutana ntitwanabivuga nyiko, kubera iki usanga iyo mugeze ngaho muca mufata abagabo mwasize mu Burundi mukabaheba, mukijanira n'abandi mugatangira kwarara. Bije bintu biva kuki? Ibintu biravana uwariwo. Hariho kandi naco bijya bintu birakunda kumbabaza, birambabaza kandi cyane rwose. Bikambabaza natewe. Ugasanga hariho nk'umumama yakuye nko mu Burundi, akunye mu Burundi, ugasanga abwira shikino umufasha wiwe yarakoze uburyo bigenze kose kugira ashike, ariko ugaca usanga wa mumama Bezino aciye amuta, arose nyine abo bana b'imisore bashushe, ugasanga amahera rose ariko araronka aha yarungikira uwo muhungu. Ibyo nabo bikambabaza cyane, kandi bamama nabo bari bakwiye kuza barigeruka, akavuga ati jewe uwangeje kino ndamuzi kugira ashike ino hapo. Ugasanga n'uwo papa yari inyoza arinjira mu madeni, ariko ugasanga umukenyezi wiwe amaze gushika ino, ugasanga wa mugabo wiwe aramushibuye cyangwa amahera ariko arungikira abandi. Ibyo nacyo birambabaza cyane. Bari bakwiye rero mama nabo kwisubirako, ntabwo ari byiza. Ego ngo yaba mu Burundi baruga nka Tanzania ngo abahungu n'abagabo bajya ayo bataruhiye baba bapfa biruka nukuri. Ubundi iti ahubwo nibubake urusho bukwiye, nayo kubahonya biciye mu burozi nta nyungu irimwo. Hanyuma ngo babanze nkebura umuntu yatanze komantere y'ibitutsi. Hano rero si kwa Chimamanda Moses. Kwa Chimamanda niho bakunda kuvuga ibitutsi, kandi nabakabivuga mu kanwa bikanamworohera cyane gose ari live. Jewe nta bitutsi mvuga ngaha vraiment. Oya, hano tumvuga ibindi bintu bwa pani bitutsi, kuko iyi page yacu ntijanye n'ivyo bintu by'ibitutsi. Rero wanditse komantere y'ibitutsi, icambere uhomba barayisoma, mugabo je sindayisoma kubera ko ntibihitanga agaciro. Nkatwo turakebura twerekana ahuye n'ibyago, tuburira n'abandi bantu, ntitwese turenza ko gusoma ibitutsi ibi ntivyubaka societe, namwe muravyumva. Ubundi ati hello guys, nitwa Sami ndi Mozambique. Ikintu nobwira abashiki bacu bari hanze gushaka ubuzima nuko bokora kwanza, hama gukunda
bakazokundana nyuma yo gushaka imibereho. Nanje nkundana n'umukobwa ari Arabiya, ariko buri muntu wese aha amahoro undi, tugashaka ubuzima nta muvurugano. Ariko kubona bimugoye gukunda, yoba abiretse agashaka life kwanza, agashaka ubuzima kwanza. Mu Kirundi wavuze ati nanje mfise umukunzi hiyo ni nk'intatanze, ariko ndamuha amahoro, ntidukorogana. Ati n'abandi rero namwe muraba mwe muri iyo, namwe mukagira mukaba mwiyistire je ndimwe, kuko duhana amahoro. Hanyuma kandi abo bigora, hari abantu badashaka kuba badafise abakunzi, abo vema mwokwiniga gatoya kugira ngo mukore umutima mutuje. Reka ndababwira ikintu kimwe, sibyo? Iyo wishizemwo gukundana uri ku kazi nk'aka kamwe muriko, ica mbere wishiramwo stress za mbere gukora akazi nabi. Hariho abantu batakwihanganira, baca batangira kugutesha gahunda, kuko mwe abagore abakobwa ntimunagoye guhenda, akagushusha umutwe, akagushira muri gahunda yo gutaha giturumbuka. Ugasanga upanze gutaha vy'imburagihe, ugasanga mbere uciye utaha uragiye no mu Burundi, waraba ico ugiye gukora ugasanga ugiye gukora ubusa. Ugahita urongorwa atamutaha ufise. Niyo warubatse iyo nzu mu minsi mikeya ukabura icyo uyiriramwo, ugatangira gusubira kuja guca inshuro, gukora ikiyede canke gucuruza twa tuntu tubayabaye. Kandi iyo wiyongera nk'indi myaka 5 kuri ya yindi 5 wari umazeyo, wovuye umaze imyaka 10, erega hari igihe ugatenda ndasezeye ubukene. Nk'akarorero, wubatse inzu yawe yo kubamwo ya gasekebuye canke inzu ifise ama annex, ukubaka impangu zibiri, uwo gupangisha n'uwo mukongera ukarupangisha. Mu myaka 10 uri muri Arabiya ushobora kubura ivyo bintu bibiri, utononye amafaranga. Niyo woca witahira mu Burundi, niyo ubusezeye, reka mvuge ngo ubusezeye ubukene, kuko abantu bavuga ngo ibintu vya mirenge na mirenge ndibyo ntibikenewe. Umuntu akeneye kurya buri munsi akaryama. Ntiwifuza amafaranga yo kurira umwana ku ishuri, ntiwifuza amafaranga yo kurira amatara canke amazi no kurara uriye. Ufise impangu zibiri zawe wubatse, ibi bintu ntushobora kubura kubigerako. Ibindi babwira n'ukuri. Nama ntanga n'indi mpanuro nkavuga ati, wowe nimba uri muri Arabiya, kuri bajya bakobwa usanga bakunda bashaka abagabo baheje amashuri, wowe nimba ugomba umugabo yamaze, korera amafaranga wa mugore cyangwa umukobwa wawe uyabike uyasevinge. Hanyuma ni wataha uca ugenda ugore parcela ubakemwe inzu. Aya mafaranga ubatsemwe inzu uguze parcela nayi wawe, uyandike ku mazina yawe. Sorry. Umugabo wipfuza wese, niyo ba dogiteri yamaze amashuri, yamaze kaminuza, afise doctora, niyo ushaka ufise master, basha uzomuronka ukeneye wese, kubera ko we warasevinze, warubatse inzu yawe. Ya mafaranga wakorera ntiwafishije ubusa, urumva ko nawe warayabitse. Ariko nimba utabikoze gutyo, ukabikora amafaranga uyamuha, warayamuhaye nyine nayo yose ayi wawe, n'ikintu agura kiyandikako. Mwisho gihe niyo kurongora ntakubaha. Ariko wewe ukoze iyi nzu ukaba ni wawe, ukayubaka ukayandikako, umekinga shuwa yuko azana diplome ikazozira kugaburira, kwaje ujya mushahara mutoya ronka sina munini, na mituweli yibika kuvuza. Ibintu ko ari bibiri bizogufasha mu buzima mu gihe wakoresheje amafaranga yawe neza, ukubaka inzu ukisha ku mazina yawe. Mugabo yubatse ukisha ku mazina yiwe, inyuma y'imyaka 3 mushaka gushwana, agacavuga ngo divorce. Ntagushaka divorce, mugaca mugabura, ugatwara yiwawe n'abayiwe, akagukuta ninda canke inda zibiri, hanyuma agaca yirongorera inkumi. Aha ndavuga nk'abasore usanga bakundana n'abagore batangana, bakabahenda ngo barabakunda ngo barabapfiriye. Waraguhenda uri umukecuru ugatimagwa. Nama mvuga ati vraiment ambara ibirato bibakwiye, zamambara ibirato bibakwiye. Kubona uvugana n'umuntu w'umugore ngo bite madame sawa, nabana bikora abari muri Saudiya,
bite madame ni sawa none wowe urakundanye nakundanye ukundanye nande nkundanye n'uri kuri kaminuza ntuzi no kwandika izina ryawe ndrema zamwambarira tubakwiye urukundo ntigwimirwa n'ivyo ariko mugabo none nko kuba utazi no gusoma n'izina ryawe bakubaza ngo urakundanye ngo nkundanye n'uri kaminuza ngo umaze university none numva kuba wahenzwe ngaho uwo muronka mu gihe ya mafaranga wayasevinze wayatahanye ukagera mu Burundi yanzu wayubatse yiwawe uzicagurira umugabo ushaka kandi mirakora kandi w'igihagararo keneye mugabo wiyenza akaguhindukira ibihugu by'Abarabu ntacyo uzofugezeko aka kara gaciyemo sinzi ko ufise icyo worangiriza ko nawe kugira ngo dusezere abari badukurikiye tumaze iminota 50 turi ku murongo nashaka ko dukwiza nk'isaha tukadusezerana murakoze ama icyo ndorangiriza ko abamama turi tumenye icyo twaje kurondera tumenye ko twaje kuronderera umuryango kandi tumenye na kazoza tugatidega dukore kazoza k'imbere ko mu butamakazi hama nta kindi ndorangiriza ko nuko anura abamama tukikebuka tukamenya ati aba bahungu n'abaduhenda ugasanga nk'umumama w'imyaka 40 akundanye n'umuhungu w'imyaka 20 none nk'uwo atari kumurira uduhera twiwe cyangwa ikintu azomumarira rero icyo ndohanura abamama twokikebuka abamama turino tukareka guhendwa tugaca ubwenge tukamenya twaje kuronderera umuryango twaje kuronderera abana tukavuga ati aho wari nzuva hariya ugashikino ubumenya nyene ikintu cakuzanye nico kintu ndorangiriza ko mu bamama turino twikebuke duce ubwenge tumenye ikintu catuzanye no bareke kuza baraduhenda n'uwo yitwaza ijambo ry'Imana akakubwira ngo ngurana yitwaje ijambo ry'Imana mube kure ahubwo umuce kure bose kuko nawe bari gisuma mu bisuma kuko haba ari umuntu uvuga ati ni umuntu w'Imana araseye n'uwo yambwiye ndamugurana 100 arasenga akavuga nabo bikorana nk'umukenyezi w'umukuru w'igihugu akavuga ba Kristo dikumana urumva nk'abo ko ari kubatukisha yitwaza ijambo ry'Imana rero aho bazomubona bavuga ati umuntu ameze nabi ntabwo gusenga ntabwo ahubwo n'igisuma nyene cishatura amahera ngaho rero ndokibura abamama twikebuke duce ubwenge turondera amahera dutunge imiryango dutunge abana murakoze cyane urakoze ndagushimiye k'iyi mpanuro uhaye abantu badukurikiye aho baherereye ku bantu baje mu mvahe no mu njahe rero ku badukurikiye mvahe no mu njahe ikiganiro turimwo ni kijanye no gushira ifoto hanze z'umuntu umwe bivugwa ko yivye uyu mukenyezi amafaranga nawe nuyungiye kubereka nta makuru y'ivyemezo birenze ibi ndiko ndabereka dufise kuko uyu namuhawe n'uyu nyene avuga ati uyu muntu ndasabye no kuri mugerageze kumunyerekera abantu bamubone kuko hamwe batomubona ngo baruruhomba kuri jewe reka rero tumubereke uno muntu koko nibaza ko ari byo bintu byiza mwasabye kandi tubikoze neza nkuko mwabisabye nibaza ko aba ari byiza kuruta nguko uko turiko turabikora nkuko mwabisabye uwo niwe muntu ariko ararondegwa y'ibyo amafaranga n'uwo mumenya ashobora kudusinyara tukawubwira nimero yiwe iduha tukavugana iyo nimero ufise mbega birarengana inomero yiwe ndayirondeye nk'ubu ndaciye ndamuturoka ariko ndayirondeye muri groupe sinshobora kuyibura irakora kuri WhatsApp ariko kuri direct ntabwo ikora kuri WhatsApp irakora kuri direct ntabwo ikora wavuze ko umuntu amurondeye direct atamuronka n'ibyo ndabyibuka ariko wavuze ati ushaka kugira ngo muronke ni mpaka uhamagare kuri WhatsApp byumvikana uwo usanga yibereye muri Kenya usanga yibereye Zambia usanga yibereye mu mpimba gufata ari bwa kera urumva byose birashoboka nko mu mpimba barakutunga amatelefone nimba muri ko muradukurikira mwamubonye nguyu umuntu
wanyu ngo umuntu wanyu umusuma rutete turiko turashira hanze n'uyu. So nuko rero hamwe n'ibyo je ndumva no gushimira ko washoboye gufata akanya ko kubana natwe, ko washoboye gufata akanya ko kuza gushira amakuru hanze kugira ngo n'abandi bantu bataribwa ntibaze bahure n'ibi byago. Iki ni ikintu numva no gushimira cyane kuko wabikoze n'umutima mwiza, kuko ibi kubikora ni kimwe mu bintu bituma n'abandi bataribwa batazibwa. Rero ibi sinubura kubigushimira no kuri kandi bivuye ku mutima. Rero namwe murakoze cyane kuba mwatwakiriye mukavuga, murakoze cyane nanjye ndabashimiye n'abasigaya muri gurupe yiwe yakanguka baca ubwenge bavuga ati uwo muntu ariko araduha ijambo ry'Imana ntabwo ari umuntu ahubwo ni igisuma kibi, ni igisuma kibi. Reka ntange nimero zanje ku muntu agomba kumpa ikiganiro canke kumpa amakuru. Ngomba ntange nimero zanje kuri rusangi. Icambere ngomba manze nazandike muri commentaire ku bantu babaje buri munsi ndazitanga, nubwo ndazi ko muzizi. Mbanze sasa ibibazo kwanza abantu nasomeye commentaire kubera ko muri benshi sinozimara, ariko nocisha amaso muri commentaire zikeya kugira isaha ntirakwira naregeye ko nzoba mvuye live. Hanyuma nce ndabaha nimero za reka mbahe nimero zanje. Nimero n'akamenyetso ko guteranya 358 46 58 31 314. Ndasubiramwo akamenyetso ko guteranya 46 akamenyetso ko guteranya 358 46 58 31 314. Amazina yanjye ni Daniel Mugisha. Commentaire ngo gukora gukora utigaragaza kuri internet bizogufasha guhura n'ibibazo. Iyi commentaire nibaza kudahuye n'iganiro turimwo sinayisobanukiwe. Turungikira link ya groupe papa, laba hepfo hariho link ya groupe iriho, uraza kuyibona canke nshobora kwishira ko no mundi mwanya wundi. Babwire sha gusa ushaka kutibwa andondere ngaha twiyagire nanje. Urumva uyu muntu ngo mumurondere mba mushaka gutibwa banze abayagire sha, ibyo yagira muraza kubibona. Sinzi icyo agomba kuvuga. Uwundi gukora utiziganya utigaragaza kuri internet bizogufasha guhura n'ibibazo. Ubwa mbere no kwiba no gukundana nta gahunda. Ibintu ko nabitahuye commentaire koko. Ndashaka nimero yawe kuko wewe uratanga impanuro. Nimero nayitanze, hanyuma commentaire ntasomye ndongeye gusaba imbabazi. Uwo ntasomeye commentaire suko ndamwanka nuko zabaye nyinshi tuko turavugana n'uyu muntu nkongera nkasoma commentaire, murumva ko ntobishobora, ariko ndaza kugaruka kumbure nizo ntasomye nzozisoma n'ubundi munsi mwijoro. Kandi ndaza kuza mu kiganiro live. Nshimira abadukurikiye aho murereye mwese, cyane cyane abantu bari mu Burundi. Imana ibahezagire. Bye. Nawe ndagusezeye mupfaso, ndagusezeye cyane. Ego murakoze namwe mugira umunsi mwiza n'akazi keza. Bamumve tuhumuke. Bavyumvise, nizere ko bavyumvise. Nanje